Ndabifuriza umugoroba mwiza canke ijoro ryiza bigendanye naho muherereye hose ndabahaye ikaze nanone abanywanyi b'ibiganiro vyacu nga kuri no mbonesha kure ari nayo yanyu Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya koshikiriza amakuru akomeye cane amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi byetandukanye ndabahaye ikaze rero zimwariko muri uyu mugoroba kuri uyu wa mbere kwigenekereza 14 gitugutu 2024 aho tugiye kurabira hamwe rero idonido ry'amakuru akomakomeye cane turagaruka rero ku makuru yihuta by'umwariko akomeje kugenda aravugwa muri uno mugoroba aho turatangurira mu gihugu cacu ciza c'u Burundi tukerekeza mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino kw'isi by'umwariko dore ingingo nkuru tugiye kugaruka rero muri kino kiganiro cyacu cyuno mwanya canga se cyo muri ano masaha uyu munsi kuwa mbere kwigenekerezo ya 14 gitugutu 2024 nibwo nga mu Burundi nyine haje kugenda haraba ibirori byaranze umunsi wo kwibuka imyaka ishika kuri 33 heze incungu yo kwikukira umuganwa Rudoviko rero rwa gasore agandaguwe ibirori byari byatewe iteka n'umukuru w'igihugu Everest Ndayishimiye by'umwariko hamwe n'abandi banyacyubahiro bagiye batandukanye hari harimo abajejwe umutekano ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye hari harimo mushikiranganje wa mbere ndetse by'umwariko hari harimo n'abandi bayobozi bagiye batandukanye nk'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD nyinditeka Reveriano Ndikuriyo hari harimo by'umwariko General Gervais Kubuca bataziranda kugarika mushikiranganje wa mbere abajejwe amatohoza ku rwego rw'igihugu by'umwariko abajejwe amatohoza mu gipolisi ndetse no mu gisoda haba ababarizwa ku rwego rw'igihugu mu makomine ndetse no mu ntara zigiye zitandukanye n'umuhango hari harimo rero zimwariko abasoda benshi cyane bagiye batandukanye n'abapolisi bari ko baracunga umutekano ku buryo budasanzwe ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba baje kugenda bagaragaza ko zimwariko ibintu byaje kugenda biribonekeza canga se byaje kugenda bigaragara ari ibintu byagaragaraza canga se byerekanaga neza yuko zimwariko umutekano wari wakajijwe mu genga muri kino gihugu cacu c'u Burundi hamaze iminsi aribonekeza ibibazo by'abanyagihugu bidogira umutekano muke mu nyuma y'uko hagiye haragaragara ibikorwa bidasanzwe bigendanye no gutoragura ibiturika bigiye bitandukanye gushika ubu ngubu rero by'umwariko ijambo General Major Everest Ndayishimiye yaje kugenda agaragaza by'umwariko yaje gusubiramo ijambo yavuze mu myaka yaheze aho yaje kugenda agaruka ku bigendanye n'ubutwari bwo Rudoviko maze anagaragaza ko Uburundi buri muntu wese akwiriye kuba yoba intwari yavuze ko kandi by'umwariko n'ubwo Uburundi bwakomeje kugenda buranyura mu bihe bigiye bitandukanye kandi byinshi ndetse binashaririye ariko yavuze ko uko byogenda kose Uburundi bufise intumbero ndetse n'intego maze anagaragaza ko abagerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015 ubu ngubu batobigerageza ngo bikunde mu nyuma y'uko rero yaje kugenda yivuga imyato ko igihugu yaje kugenda aragisahura ndetse akaba yaje kugenda agaragaza ko Uburundi gushika umunsi wa none bufise abasoda benshi bakwiye ndetse by'umwariko bafise ubumenyi bukaba bukomakomeye cyane bafise ibikoresho bacunze imipaka y'u Burundi neza ndetse n'ikirere kikaba kiracungwa 5 kuri 5 ndetse by'umwariko kugeza ubu ngo bakaba bafise n'intumbero yo gukomeza kubaka igisoda nyamara abarundi barananiwe gukora inshingano barungitswemo ku butaka bwa Kongo ndetse bakaba bakomeje kugenda barapfa umusubirizo nyamara General Major Everest Ndayishimiye akaba ibyo ngibyo abyima amatwi ntagerageze by'umwariko ko yobyitaho canga se ngagire icyo abivugaho ni mu gihe yavuze ko by'umwariko abakomeje kugenda baracumbikira abagerageje by'umwariko kugira abagerageje by'umwariko abagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza ndetse n'abandi bagiye batandukanye by'umwariko bariko bararuhira ubusa mu nyuma y'ubwiwe ko yivugiye ndetse akanagaragaza ko Uburundi by'umwariko ubu ngubu butekanye ndetse bufise intumbero yo gukomeza gucungera umutekano ndetse akaba yaje kugenda aranagaragaza neza yuko by'umwariko abantu abari bo bose bakomeje kugenda barifatanya n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe atacyo bazoshikaho maze aza kuvuga ko afise amakuru yuko harimo ibikorwa bitari byiza biriko birategurwa mu biraturuka mu bihugu by'abanyi ariko avuga ko Uburundi bwa buhagaze neza cane turagaruka no kuyandi makuru akomeje kugenda aravugwa n'umuryango w'ubumwe bw'uburaya by'umwariko waje kugenda urasaba u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gushyira mu bikorwa rero ivyo biyemereje i Rwanda mu gihugu ca Angola ni mu gihe gushika ubu ngubu by'umwariko amakuru akomeza kugenda aradusumira canga aradushikira
avuga ko by'umwihariko i Rwanda mu gihugu cangora mu nama iherutse kuba kuwa gatandatu aribwo by'umwihariko amakuru yaje kugenda aradusumira avuga ko inama yahuje intumwa zo ku ruhande rwa Kongo ndetse n'iz'u Rwanda ndetse n'izo muri Angola by'umwihariko yaje kugenda yemera by'umwihariko gusinya amasezerano asenya umubare wa FDLR mu nyuma y'uko rero mu nama yari yarabanje kuba mu kwezi kw'icyenda by'umwihariko ku itariki ya 14 by'umwihariko Tereze Kayikwamba ari ashinzwe ajejwe imigenderanire mpuzamakungu nga mu gihugu ca Kongo akaba yaraje kugenda arabuzwa by'umwihariko kuba yoshyira umukono kuri ayo masezerano. Biravuga ko rero by'umwihariko nyuma y'ibyo byose ibihugu byombi byoshyize umukono kuri ayo masezerano mu rwego rwo kugira ngo abo muri FDL babashe kuba bogarugwa mu gihugu by'umwihariko bogarugwa mu gihugu cy'u Rwanda dore ko ariho baturuka bakaba bamaze imyaka myinshi ku butaka bwa Kongo. Moise Katumbi uyu ni umunyepolitike aturuke Gatanga by'umwihariko yigeze no kurongora intara ya Gatanga ni numwe mu bagerageje gukomeza kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Moise Katumbi yongeye gushimangira yuko abayobozi ba RDC bafise rero inyungu mu ngwano ya FARDC ndetse na M23 akaba ariyo mpamvu iyi ngwano idaca irahagarara. Hari abasirikare ba Israel biciwe mu gitero ca Hezbollah rwagati mu gihugu. Aya namwe makuru akomeje kugenda aravugwa tujya kugaruka muri uno mugoroba canke muri rino joro. Ndabaha ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherere mu bice bigiye bitandukanye turabahaye ikaze. Niba rugambye rusenga rero kuri no mbonesha kure yacu anaye ya Burundi News TV byonda kwanditse sabone kugira ngo turaronka makuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5. Abatwumviriza by'umwihariko bari mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye ndabahaye ikaze. Abatwumviriza mwese bari mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umwihariko abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose turabifuriza amahoro y'Imana cyane tunabaha ikaze. Hari ubwa mbere rusenga rero byonda kwanditse sabone kugira ngo turaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Reka tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. General Major Evariste Ndayishimiye yongeye kumvikana ariko aravuga amagambo akomakomeye cyane ndetse gutera ubwoba abashaka kuba bogwanya ubutegetsi bwiwe. General Major Evariste Ndayishimiye intwaro yiwe rero yaranzwe no kutumvikana ndetse no kudacana uwaka n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe cyane aho CNDD-FDD yakomeje kugenda iragaragaza ndetse ranerekana neza ko yiteguye guhangana n'uwari we wese by'umwihariko ariko atarabona Uburundi by'umwihariko nk'uko CNDD-FDD ibubona. Ni mu gihe by'umwihariko abantu bafise ibyiyumviro bigiye bitandukanye batabihuje na General Major Evariste Ndayishimiye cyangwa se batabihuje na CNDD-FDD byaje kugenda birababera bibi cyane aho gushika ubu ngubu abatari bake bafunzwe abandi bakaba bari mu bibazo bigiye bitandukanye. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradushikira canke akomeza kugenda aradusomera akaba agaragaza ndetse anerekana neza yuko ibikomeje kugenda bigaragara nga muri kino gihugu c'u Burundi aribyo bikomeza kugenda biratuma General Major Evariste Ndayishimiye asa nuratera ubwoba abatavuga rumwe rero n'ubutegetsi bwiwe. Yaje kugenda arabivuga by'umwihariko kuri uyu munsi wa mbere kwigenekereza 14 gitugutu 2024 aho yari yitabiriye ibirori by'umwihariko nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi aho amakuru akomeza kugenda aravuga ko mu ijambo ryiwe yaje kugenda arashikiriza bari muri uwo muhango dore ko ari umuhango urimo abategetsi bagiye batandukanye haba abajejwe amaperereza ndetse n'amatoza nga muri kino gihugu c'u Burundi ndetse n'abandi bagiye batandukanye harimo n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye mushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais ko buca urongoye CNDD-FDD ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye. Byari birori byaranze nyine umunsi wo kwibuka imyaka ishika kuri 63 iheze inshungu yo kwikukira umuganwa by'umwihariko Rudoviko rwa Gasore agandaguye nyine akaba ari ibirori byatewe iteka n'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye n'abandi banyacyubahiro bagiye batandukanye. Mu mutekano wari ukomeye cyane by'umwihariko aho yaje ari kumwe n'umutambukanyi wiwe ndetse n'abandi bagiye batandukanye ndetse inzego z'igisoda ndetse by'umwihariko intwanzagabo z'u Burundi zirongoye amakambi ndetse n'amabateyo agiye atandukanye zari zateraniye ahangaha. Amabande y'abasoda asanzwe aracuranga akaba yari yabukereye ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye. Amakuru yihuta aragaragaza ko General Major Evariste Ndayishimiye yaje gutangariza isi yose yuko by'umwihariko ibigendanye n'ibitero
byakomeje kugenda birageragezwa nga muri kino gihugu cy'u Burundi kuri inshuro bisa naho bitashoboka, aho yaje kugenda agaragaza ko uko byagenda kose Burundi bwomaze kugenda burarenga icyo gice. Yaje kugaruka ku ijambo akunze kugenda avuga ko by'umwihariko bagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015, ubwo by'umwihariko bamwe bagifise uwo mugambi canke iyo ntumbero n'ubundi uko bizogenda kose n'ubundi badateze kuzobugeraho canke se kuzogera kuri icyo gikorwa. General Major Everson Ndayishimiye ntajya umunwa mu kugaragaza ko amaze kubaka igihugu cy'u Burundi, akaba yaramaze kugenda kigira paradizo, ndetse akaba atajya umunwa mu kugaragaza ko yamaze kugenda by'umwihariko arubaka igisoda gikomakomeye cyane. Abatari bakeya bakomeza kugenda baratangaza ko General Major Everson Ndayishimiye by'umwihariko nubwo avuga ko by'umwihariko iyo yaramaze kubaka igisoda, hari bamwe batajya umunwa mu kugaragaza ko Tabara ubwayo iyo yinjenga mu gihugu cy'u Burundi ibintu byose bica birahungabana. Hari bamwe rero bakomeza kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda biragaragara nga muri kino gihugu cy'u Burundi by'umwihariko n'ubundi bidashira Uburundi ku rwego rwo hejuru, ku buryo wavuga ko Uburundi bufise umutekano umeze neza cyangwa se umutekano uhagaze neza. Hari amakuru kandi akomeza kugenda avuga ko General Major Everson Ndayishimiye asa n'uwaje kugenda aracira ku mayange bamwe mu bagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015, yaje kugenda avuga ko nubwo hari ibihugu bimwe na bimwe nga mu byegeranye n'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda barabacumbikira cyangwa se bakomeje kugenda barabafasha, yavuze ko n'ubundi bitazabakundira, ahubwo bariko barakina n'umuriro bashobora kuzohura n'ibibazo bikomakomeye cyane. N'u Burundi kandi mu misi iheze bukomeje kugenda burakira abasoda bashasha bariko barinjira mu gisoda, ndetse n'andi bakomeje kugenda bariyandikisha mu misi iheze by'umwihariko mu ntanguro z'uku kwezi. Umuvugizi w'igisoda cy'u Burundi yavuze ko ugwaruka by'umwihariko rugizwe n'abahungu gusa atarimo abakobwa, cyane yuko yavuze ko bariko barasaba abahungu ugwaruka rushika ku 10,000 ariko rwari gumaze kugenda rwiyandukuza by'umwihariko mu bikorwa bigenda no kwinjira mu gisoda. Akaba yaravuze yuko by'umwihariko ibigendanye no kuzabinjiza by'umwihariko nabyo bizaza kugenda biratangazwa. Igisoda cy'u Burundi General Major Everson Ndayishimiye avuga ko kimaze kubaka amateka akomakomeye cyane, aho yavuze ko Burundi buriko buragira uruhare by'umwihariko mu kugarura amahoro n'ituze mu karere k'ibiyaga binini. Ariko kandi hari bamwe bibaza impamvu avuga ko ari igisoda gikomakomeye cyane, ariko by'umwihariko ibigendanye no kugarura amahoro n'ituze cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini bikaba byarananiranye. Hari bamwe batajya umunwa mu kugaragaza ko mu ngwano zimaze iminsi zirabera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko kuva mu mwaka uheze 2023 gushika ubu ngubu abatari bakeya by'umwihariko bakomeza kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko Burundi bwaba bumaze kugenda burapfisha abasoda benshi ngaha muri icyo gihugu. Akaba niyo mpamvu bamwe bavuga ko Burundi atani gisoda gikomakomeye cyane bafise. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Iburaya rero by'umwihariko wishimiye ibisubizo bishimishije by'inama ya gatanu y'ibihugu bitatu yarabaye ku igenekerezo 12 Ukwakira i Rwanda mu gihugu ca Angola ku kibazo cy'umutekano muce cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi ni byatangajwe n'umuvugizi w'akanama k'ububanyi n'amahanga na politike n'umutekano ku bumwe bw'Uburaya rero Nabila Maslahi abinyujije kuri konti yiwe ya X yahoze yitwa Twitter. Yarabitangaje by'umwihariko ku munsi w'ejo by'umwihariko mu mugoroba ku igenekerezo ya 13 Ukwakira 2024. Kubwe rero umuryango w'ubumwe bw'Iburaya rero by'umwihariko warishimiye uruhare bw'ubwunzi bwa Angola kandi unasaba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'u Rwanda gushira mu ngiro ibikorwa byabo biyemeje kugira ngo amahoro n'umutekano birambye bibashe kuba byo kwibonekeza nga mu karere k'ibiyaga binini. Yaragize ati umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburaya rero by'umwihariko warishimiye ibyavuye mu nama ya gatanu y'ibihugu bishika muri bitatu yarabaye by'umwihariko kuwa gatandatu by'umwihariko hagati ya Angola, RDC ndetse n'u Rwanda. Wishimiye uruhare rw'umwunzi Angola kandi by'umwihariko irahamagarira RDC ndetse n'u Rwanda gushira mu bikorwa ndetse no gushira mu ngiro ibyo biyemeje kugira ngo amahoro n'umutekano birambye byibonekeze mu karere k'ibiyaga binini cyane.
Twabibutsa ko kandi mu gusozera iyi nama ya gatanu y'ibihugu bishika muri bitatu abaminisitiri ba Kongo n'u Rwanda bumvikanye kuri gahunda yo guhagarika FDLR naho u Rwanda rugakura ingabo z'ubwirinzi rwafashe nk'uko ingamba z'ubwirinzi rwafashe bemeye kandi ariko gukora ku bibazo by'umutekano bigaragara bikuye ariko mu mushinga w'amasezerano y'amahoro yaratanzwe n'umuhuza ariwe Joro Lorenzo arongora igihugu ca Angola. Iyi nama yari yitabiriwe kandi n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo n'u Rwanda ndetse by'umwihariko bahujwe na Angola, hakaba harimo na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola by'umwihariko Tete Antonio nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mu kiganiro yerutse gutangwa by'umwihariko na Bwana Patrick Muyaya asanzwe ari umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, akaba minisitiri w'itumatumanako n'itangazamakuru ntajya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko ibyavuye muri iyo nama n'ubundi biriko biragaragaza ndetse biranemeza ko umuhari wa FDLR akawo kuba kashobotse, ndetse yanavuze ko ibitero bishasha bigomba kuzotangura kugabwa kuri uwo muhari nk'uko yama arabitangaza. Ni gahunda rero ariko yari imaze igihe iriko iranegosiwa ariko kandi ikaba byari byananiranye yuko yoshirwa mu ngiro, ariko kuri iyi nshuro bikaba bivugwa ko ibi byose byamaze kugenda birumvikanwaho. Biteganyijwe ko rero abo bagwanyi bazogwabwaho ibitero bakambugwa ibigwanisho bakagarurwa mu gihugu baturutsemo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Umunyepolitike yarongoye intara ya Katanga Moise Katumbi yari no mu bitoreje ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora aheze yo mu mwaka wa 2023. Moise Katumbi by'umwihariko utavuga rumwe rero n'ubutegetsi bwa Tshisekedi yaratangaje ko abona ko hari bamwe rero mu bantu bo hejuru mu butegetsi bwa kino gihugu bafise inyungu mu ntambara ingabo zacyo zihanganyemo rero n'umuhari wa M23, ikaba impamvu nyamukuru rero itarangiza izi ingwano. Bwana Moise Katumbi ubwo yitorezaga ikibanza cy'umukuru w'igihugu rero mu mwaka wa 2023, umwe mu banyapolitiki bari bafisiwe icyizere ndetse akaba yaravuze ko aya matora agombaga kuzoyatsinda. Moise Katumbi wari ushyigikiwe n'abanyekatanga batari bakeya, by'umwihariko ni umwe mu bantu bagaragaje ko zimwe mu ndege z'intambara Kongo yaguze zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yagombaga kuzozishira mu gihe mu kabati akagura izindi ndege zigiye zitandukanye zirimo nka za F116 zikoreshwa by'umwihariko n'igihugu ca Ukraine mu kurasa ku Burusiya, ndetse yaravugaga yuko azavugurura ibigendanye n'igisoda ndetse n'urugamba, aho yavugaga ko kugira ngo igihugu kiba ari igihugu kigomba kiba gifise igisirikare gikomakomeye cyane. Kuri ubu rero imyaka irakabakaba muri itatu ingabo za Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ziriko ziratana mu mitwe by'umwihariko n'inyeshyamba zo mu muhari wa M23, ariko zikaba zikomeje kugenda ziratsindwa uruhenu z'ingabo za Kongo. Ni ingwano Kinshasa rero yashoyemo amahera menshi cyane igura intwaro zigezweho, indege za drone z'intambara ndetse inayitabazamo by'umwihariko abacanshuro b'abanyamahanga bikavugwamo ko imaze kwishoramo abarirwa muri miliyari 2 z'amadolari y'abanyamerika nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. RDC nubwo yashoye muri iyo ngwano uyu murengera w'amahera by'umwihariko inyeshamba zikuriwe na General Sultan Makenga ziracyagenzura ibice bigiye bitandukanye by'ingenzi ndetse binini muri teritwari za Rucuro, Masisi, Nyiragongo ndetse na Rubero zigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Moise Katumbi mu kiganiro aheruka kugirana n'ibimenyeshamakuru by'umwihariko birimo nka Jeune Afrique yaravuze ko bitumvikana kuba ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo bwananiwe gutsinda uyu muhari wa M23, nyamara ubwa Joseph Kabila by'umwihariko bwarabigezeho mu nyuma yo gukoresha by'umwihariko 1/2 cy'amahera RDC imaze gushora muri iyi ngwano. Ati ubwo M23 yirukanwaga mu burasirazuba bwa RDC nari guverineri hari ku butegetsi bwa Perezida Kabila, ingengo y'imari yarengagaho gato by'umwihariko cyangwa se igakabakaba miliyoni 500 y'amadolari y'Amerika. Uyu munsi ingengo y'imari irarenga miliyari 2 z'amadolari y'Amerika, niba dukoresha rero miliyari 300 by'umwihariko tukirukana M23 by'umwihariko uyu munsi tukaba twarananiwe rero kwisubiza ibice iriko iragenzura kandi dukoresha miliyari 2, bivuze ko rero hari ikibazo gikomakomeye cyane.
uyu munyepolitike yaranavuze ko impamvu iriya ngwano itarangira ariko rero hari bamwe mu bantu bo ku ruhande rwa leta bayifitemo inyungu bijyanye by'umwihariko no kuba bayifashisha mu kwiba imwe rero mu mitungo canke amwe mu mahera ya leta. Yaragize ati ku bwanjye navuga ko hari abantu bibarira amahera bitwaje ingufu z'ingwano kuko rero amahera ntabwo agera ku basirikare bayo. Moise Katumbi yunzemo ko kuba rero Kinshasa ikura inyungu rero mu ngwano ihanganyemo n'umubare wa M23 ziri mu mpamvu yarahiye kujya rero mu biganiro n'uriya muhari. Uyu munyepolitike yashimangiye ko zimwarika ibiganiro hagati y'abanyekongo bose ari ngombwa na cane ko Perezida Tshisekedi ubwe yanigeze gutumiza uriya muhari i Kinshasa ngo babashe kuba boganira. Ni gahunda by'umwihariko zakomeje kugenda ziravugwaho ariko kandi uyu muhari wa M23 nawo wakomeje kugenda uragaragaza ndetse unerekana ko wifuza ko hobaho ibiganiro ariko bwana Tshisekedi inshuro nyinshi haba muri mu mbwirwaruhame ziwe ndetse no mu bindi byiciro bigiye bitandukanye yakomeje kugenda aragaragaza ko adafise intumbero ndetse na gahunda yo kuganira n'uyu muhari. Dusubira mu masaha ari imbere turabira hamwe andi makuru agezweho.